Pisco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Sikoroge nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro nshaka yuko twogaruka kuri bano basuma udusanga bariko baribisha uruyeri na cane biba bakoresheje telefone. Mugize imisi mubona abantu bama bavuze bati ibibwe bivanye n'ukuntu baba bashoboye gufatana nabo basuma, ukazusanga bamaze kwirotkuva bamaze kwibwa. Rero ngira ngo mwarabonye muri no misi mu ndwi iheze hariho abasuma bashoboye gufatwa, bagirizwa yuko bakora ubusuma bakoresheje uruyeri rw'amatelefone. Ngira mwarabonye umuvugizi w'igipolisi ukuntu yariko arabisigura, avuga kurya kuntu abasuma bari basanzwe bafungiwe mu ibohero rya Gitega, ukuntu bakoresheje uruyeri, ukuntu bakoresha uruyeri. Sabo babiri gusa bakora ivyo, n'abasuma benshi ngira ngo babigize nk'idiri, haba no mu bindi bihugu nk'igihugu ca Kenya sanzwe ndimwo, udusanga yagutelefonye akakubwira yahinduye n'ijwi, akakubwira yuko ari umukozi wa Safaricom. Nkuko ngira ngo vyoba bimaze gushikira, ndibaza hari habo vyoba bimaze gushikira bakibwa, canke naho bakaba barabibwiwe nkuko nanje ngomba ko bibwira abasanzwe bakurikirana runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, batarashikirwa nabo bantu kugira ngo ntibazokwibwe canke naho bazokwibwe babizi. Hariho abantu baza bakagutelefona bakakubwira bati twebwe turabakozi bo muri Limitel, canke nk'abari muri Kenya bakakubwira bati twebwe turabakozi bo muri Safaricom. Ati kubera iki inimero yawe yanditswe ko n'abantu babiri? Akakubwira kubera aba yagucekinze, akakubwira n'amazina yawe, akakubwira mbere wanashima n'umunsi uheruka kugurira ko mayinite canke umunsi uheruka gurotirira ko amahera, ukumva anivyo. Rero akaca akubwira ati hari wundi muntu ariko arakoresha ino nimero yawe, kuko nk'abari muri Kenya mubika amahera kuri M-Pesa, akakubwira ati uyo muntu yahakinze urubuga rwawe canke yiyanditse kuri uno murongo wawe, ashobora kuzohugirira nabi kuri M-Pesa yawe, amahera ari mu bubiko bwawe muri M-Pesa akazoshobora nko gupotera. Ati rero kubera je ndi umukozi wa Limitel nagomba ndabigufashe, ati ugire ibi nibi ubifyondagure, uhejeje kubifyondagura ukazusanga amahera yose warofise muri M-Pesa yagiye. Murumva yuko ari ibintu by'ubusuma bakoresha amayeri. Rero reka ngaruke kuri aba babire nabonye, ababire babiri bashoboye kwiba bakoresheje amayeri, batelefonye umuntu bamubwiye yuko ari donc bobo ukuntu babikoze, batelefonye barondeye inimero y'umuntu, baca baramutelefona bamubwira ko ari abakozi bo muri Limitel, hanyuma baca baramuhenda sinzi ivyo bagira, baramubwira ngo azimye ngo nimero yiwe ya telefone kugira ngo bahinyanyura umurongo wiwe kugira ngo uzohore uronka connection ikwiye. Rero urumva agutelefonya akakubwira ati zimya telefone yawe, wewe rero aba yarahinyanyuye uwo murongo wawe, yarawugize wewe ni wabazi ivyo yagize, akawuhindura ukaba nk'umurongo wa WhatsApp. Hanyuma rero akaca atangura akaja muri contact yawe, akaraba abantu muhora muvugana, akaca abatelefona, akaca abaka amahera. Murazi ngira ngo nk'uwo vyoba bimaze gushikira, akakubwira ati ndungikira amahera ya naya, ngize ikibazo uku nuku bimeze uku nuku. Urumva rero akwandikiye urumva ngaho onye wewe uri umuntu utari bwabone buno busuma canke n'amayeri bakoresha baciye kuri telefone, aho uri umuntu w'impuhwe urashobora kuca uyamurungikira. Rero aba bafashwe mu gihe uwo bari bahenze akazimya umurongo wiwe, akazimya telefone yiwe, baciye batelefona, sinzi ko batelefonye inarume canke batelefonye muyomba wiwe kugira ngo arungike. Rero yaciye arungika
amahera agera nko ku bihumbi 500. Muravyumva yuko aya mahera ari menshi, ariko rero mu nyuma agiye gukagura yuko atayarungikiye wa wundi nyene iyo telefone w'ukuri, yaciye yitura inzego zibijejwe, baja mu matohoza, hama abo basuma baca babona gufatwa. N'aba basuma babiri mubona basanzwe bari mu gasho ka Gitega bakoze ubwo ruyeri. Rero nkwibutse yuko atari abo bonyene, hariho n'abandi basuma bakoresha ubundi bwenge, bakoresha urundi ruyeri. Ariko kandi mu gihe habaye umuntu akakwandikira ati ndungikira aya mahera, ngira muhora mubona no kuri Facebook, ngiye baba hakinze Facebook y'umuntu, arashobora kuca arondera abantu b'abagenzi, abantu mwahora mwandikiranira, akashitangura kubwira ati ngize ikibazo kiniki ndungikira amahera. Mu gihe rero umaze kuba wamaze kubikagura, uzoca umutelefona muvugane mwijwi, wumve yuko ari we kwanza. Kandi navyo ibintu byo kugirane mumaze kumenya ko hariho ubusuma bumeze nk'uko, muze muririnda abantu baza barabahenda. Rero nko muri Kenya hoho rero hariho bo bari ku rwego rwo hejuru, arashobora nko kuza akiyita nka Safaricom akakwandikira nka message, akwandikiye message haba harimwo nka link, akaca akubwira ati fyonda kuri iyo link, canke uce wandika ibindi, aho abahejeje kugutora password ya M-Pesa yawe, akaca abari we atangura gukontrola M-Pesa yawe. Ni muri ca gihe ushizemwo amahera mu murongo wawe, amahera aca atera agenda. Canke ni muri ca gihe mu gihe uba ufisemwo amahera mu bubiko bwawe bwa M-Pesa, amahera aba agiye. Rero muze muririnda abo bantu babatelefona biyitirira abo bantu ba Safaricom, nk'abantu ndavuga nk'abantu bari mu gihugu ca Kenya, canke muze muririnda abo bandi bantu baza bababwira ibintu bitandukanye. Rero ngira ngo abantu muri ko murakurikira runo rubuga rwa YouTube P-Square Entertainment and Media, kuza muririnda abantu bazoza barabatelefona bababwira bati jewe ndi naka. Muze muririnda izi nimero nshasha ziza zirababwira ziti jewe ndi naka, raba ukuntu bimeze. Rero nukuza murabirinda abantu nk'abo, nk'abantu muri Kenya, muze muririnda abantu babatelefona bababwira bati aba bantu nabo muri Safaricom. Nimero ya Safaricom ni imwe yonyene, kandi Safaricom ntibazogutelefona, nta ni gake nimba byo bimaze gushika, ntibagutelefona ngo bakubwire ngo byo umurongo wawe ngo umeze nabi. Niya gutelefona akabwira ati umurongo wawe umeze nabi, ntuzomwemerere yuko ushobora kugenda ufyonda bijya bintu bijya akubwira ngo genda urafyonda, hajya uzoba ugomba wibwe. Ico no guhanura, mu gihe uzoba utelefonwe n'umuntu nk'uyo akakubwira ati umurongo wawe ufise ikibazo, genda ku biro bya Safaricom canke ugende kwiduka ya Safaricom ubabaze, hanyuma baheze bagushugurikire bakubwire ivyo ari byo. Ariko kenshi abantu bagutelefona abarabasuma ntabwo abari abo muri Safaricom ntibatelefona abanywanyi. Nico kimwe rero no mu gihugu c'u Burundi, ntimuzoze muribwa mutelefonwa n'abantu ngo muriko mutelefonwa n'abantu bo muri Limitel, bajya abari abateka mutwe baba bagomba guteka umutwe kuri mwebwe kugira ngo mwibwe utwanya. Rero ubusuma si ubwo bwonyene bw'abo bantu biyitirira abo kuri ku mabiro y'aya telefone, no sabo bonyene, hariho n'abandi rero bagize iminsi bibonekeza, ugasanga bari nko mu gihugu tuvuge kanaka, bagakora imitwe bakarondera abantu bari mu gihugu c'u Burundi, bakababwira bati twebwe dukora ukunuku, turashobora kukuronderera visa ishobora kukujana muri Amerika, visa ishobora kugushikana muri Australia, canke visa ishobora kukujana mu kindi gihugu. Rero mu gihe ubahaye umutwe ukabumviriza ukabaha n'ugutwi, bashobora kuca bakwiba kuko barakwaka nyene amahera, kandi bakwaka mu madolari. Akubwira ati kugira ngo ushobore kugira nte, urashobora kurondera nka $2000 kugira ngo ushobore
guhabwa iyo visa do travail, ushobore guhabwa visa y'ibikorwa kugira ngo uzogende muri Canada. Barakunze kuvuga bati ama opportunité ni menshi, ubuzi ni bwinshi Dubai, ati ubuzi ni bwinshi za Canada, canke bakakubwira bati hariho ibihugu vya ubunye visa ariko ubuntu, ati mugera kugira ngo tugushikaneyo wewe raba ukuntu wotanga amahera ya naya, hanyuma ukadusanga wayatanze. Kuko aba bateka mutwe basanzwe bafite n'akarimi gasosa, mutanguye kuvugana we nyene aramenya ukuntu aguca ijya nino kugira ngo akwinjize muri box kugira ngo wewe umwemerere. Rero utangura kujya gatongo agatungwa cyangwa ukaguranya abantu kugira ngo ushobore kuronka ayo mahera uhereza abo babire cyangwa abo basuma, hanyuma bace bayakujya byoroshe. Urumva yuko bataka no mu marundi bakano mu mahera y'agaciro amadolari ariko rero ncangaruka ku bantu abantu nkamwebwe, nk'umuntu yoshobora kukubwira ati je ndi muri Kenya mugabo noshobora kukuronderera visa ishobora kukujana Dubai. Ubuzima bwa Kenya abantu benshi barabuzi, n'ubuzima bugoye, kandi n'abantu muri mu gihugu murabona abantu bari muri Kenya ibyo bamaze kurangura mu gihugu cy'u Burundi. Ndibaza murabona yuko ata bintu byahatari boba bamaze gushikako, ariko rero ngaho onye ukaca uhendwa n'umuntu ngo yoshobora kugushikana muri biriya bihugu by'abazungu, ukashobora kugushikana muri Canada kandi nawe nyene yo akeneye kuhashika. Murumva yuko ari ibintu namwebwe muba mwamaze kujya ngira ngo imiti sinzi ko nta muntu yo bari ngaha muri Afrika yoshobora kukubwira ati je ndafise inzira yo gushikana muri Canada ari ngaha. Ndashobora ukuntu no kuronderera visa izo gushikana muri Canada yibereye ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hari nawe yibereye ruguru. Si za biro zisafirisha abantu, n'umuntu yakurondeye kuri telefone yagutelefone mugabo ukazusanga uribwe. Naciye nibuka ariho agahungu kiyita Gasani kiyita Gastare naje karandiye 3,000. Umuhungu yitwa Chuma cha Chuma yarigeze kugira tour mu gihugu cy'u Burundi, c'était en 2013, 2012, 13, 14 uko ico gihe niga muri Université de Grand Lac campus Kiremba. Yaraje aregeranya abantu meme n'aba intellectuel aba professeur arabiga ababwire bati ati leta ifise intumbero yo kwigisha icongereza abarundi bose tikubera uno mugambi wa East African Community. Ati mugabo yarafise n'amakarata, ati ikarata kugira ngo wemererwe kwiga icongereza no kuriha 3,000. Twarabirishe turaba abantu benshi ahantu nari nsanzwe niga muri Université y'Ikiremba mu ntara ya Bururi, aratwibuka ntigeze atwigisha n'umunsi wa rimwe. Rero nagiye nza numva yuko yazungurutse igihugu cyose yiba abantu muri ubwo buryo, ari yegeranije amahera hanyuma acatora indege acaragenda nta wuzi iyo yagiye. Mu nyuma gato niho nagiye mbona abantu bitwa ba Kakabone bariko baravuga bati uyu muntu yitwa Chuma cha Chuma akorana, bari kumwe n'umuzungukazi, ati bakorana n'uyu muzungukazi mu kwiba abarundi. Ati rero uyu muntu muramugabako, ati kuko bahenda abantu be n'uno muzungukazi ngo bafise uburyo bwo kubaronderera amaviza ashobora kubashikana muri Amerika. Ariko ukarungika ayo mahera wamusanga nomba yakubwira ati nsanga muri Tanzania kugira ngo bikundike sinzi amanyanga yakora, hanyuma ukamuha izo miliyoni 10 na zingahe, hanyuma bikaba biherereye ngaho. Rero nk'abantu nk'abo barahari, n'abandi si Chuma cha Chuma gusa barahari. Abateka mutwe ubunye barateye imbere muri ubwo ubuteka mutwe bwabo. Rero no kuza muririnda abantu babarondera ku matelefone ngo bagomba kubakiza mu buryo n'ubu. Umuntu azogomba kugukiza azokuzanire projet ukore kugira ngo uiteze imbere, kuko ufise imiliyoni zika 10 aho urashobora gukora umugambi mwiza mu gihugu cy'u Burundi kandi ugatera uja imbere, ugatera uba umumilionera akomeye cyane, ukaba umwe mu bagwiza tunga bo mu gihugu cy'u Burundi. Rero muze murabirinda, mwirinda ababatelefona bababwira ngo nabakozi ba Remitel,
babatelefona bababwira bati n'abakozi bo muri Safaricom, sinzi ngira ngo n'abandi bari muri Zambia, ngira ngo iyo mitwe iriyo canke ngira ntirashikayo, muze muravyirinda. Nivyo nashaka ko twogaruka ko mwirinde abantu babateka ku mutwe babahenda ku matelefone ngo hari ikintu bagomba babafashe cyo kubajana hanze y'igihugu. Ukeneye kuja mu gihugu, ukeneye kuja muri ibi bihugu vya Dubai, aho ibujumbura mukorotse mukagenda mukabaza nk'abaje bakora bijya biganiro ba Starboy, narabonye hari abo bagendeye, aba Agaciro Media hari abo bagendeye basafirisha abantu, abo barashobora kubarangira inzira nziza zizoshobora kubashikana mu gihugu ca Dubai. Ntuzobanze gutelefonwa n'umuntu utazi ngo niwe ngo agomba ngo akujane mu gihugu ca Dubai, aho uzoba ugomba wibwe. Sikoroge rero ndabasezeye, ikiganiro sinashaka ko gishika ngaha kiba kirekire, yari just nko kuba nk'impanuro no kubamenyesha yuko hariho ubutekamutwe bukomeye cyane kuri aya matelefone mubona, hariho abantu bazoza babatelefona. Nimba wewe byo bimaze kugushikira, hari umuntu yoba yaragutetse ku mutwe kuri telefone, urashobora kuja muri commentaire ukatwandikira ukuntu byawugendeye, ukaduha iyo ntahe yawe, canke naho nimba wifuza yuko twakorana ikiganiro kijanye n'ivyo byabo bateka mutwe, nimero yanje niyi mubona, izo nimero nkoresha kuri WhatsApp, aho uzoca untora tuzoca dukorana ikiganiro. Rero ndabasezeye nawe utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.